Mwaramutse canke mwiriwe bakunzi b'ikinyamakuru canyu arico cacu Marengo Media. Uno munsi tukaba neza na neza twatembereye mu gisagara ca Gitega, umugwa mukuru wa politike w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, aho tugiye kurabira hamwe ibikorwa vy'uko bariko barategura aho ejo aho bukera hazobera ibirori vyo gutanguza icese ndetse no ku mugaragaro imyiyamamazo y'abazitabira amatora yo ku rwego rw'abashinga amateka n'abajene b'amakomine. Aho ivyo bikorwa tuvyiteze ejo mu gatondo, iryo gururwa naryo rikazokugururwa icese n'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye. Muririmvyi nta kintu kiryoshe nko gukora indirimbo ziri ku rwego mpuzamakungu. Umva rero inyishu ibibazo vyanyu yabonetse. Marengo Records ni studio nshasha ije kubaha ivyo mwari murindiranye igishika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beatmaking, voice recording, mixing na mastering yo ku rwego rwo hejuru. Turakora kandi ama publicity, voice over, dubbing na sound tracks kubakora amareresi. Dukorera mu Kamenge, quartier Gikizi, kujya gatandatu hepfo ya lycée municipal Kamenge, aho benshi bita Limika. Mufisi ico mubaza twakure kuri 68 60 20 96 canke mutwakure kuri 66 21 21 39. Marengo Records ije nk'inyishu y'umuziki w'Uburundi. Tugiye kurabira hamwe aho bariko barategura ivyo bikorwa aho bizobera stade y'inkino z'umupira w'amaguru yitiriwe Ingoma, aho tubona ko bamwe mu bazitabira ivyo birori bamwe abashitsi batanga gushika aho bariko bihweza ko bimeze. Turabona naho ibikorwa bariko barubaka stage aho bari babigejeje. Turabona n'ibibanza bizicaramwo bamwe bazoja mu myiyamamazo, ibibanza vyabo vyateguwe ndetse bikagaragara ko no mu bwugamo bw'iyo stade abantu bazicara bivanye n'intara baje baziramwo, aho tubona ubwicaro bazoza baziranye mu ntara ya Buhumuza. Turabona kandi ivyicaro bazoba baje bazanana mu gisagara ca Bujumbura n'abandi baza batandukanye, aho tubona mu gisagara ca Gitega neza na neza aho bita kwa Ndadaye amadarapo atandukanye y'imigambwe zitabira amatora ariko arahungabana. No muri stade Ingoma biragaragara ko amadarapo y'imigambwe azitabira amatora yo ku rwego rw'abashinga amateka aje n'amakomine ariko arahungabana mu kibuga c'umupira w'amaguru citiriwe Ingoma.
nta kintu kiryoshe nko gukora indirimbo ziri ku rwego mpuzamakungu. Umva rero inyishu ibibazo byanyu yabonetse. Malengo Records ni studio nshasha ije kubaha ibyo mwari murindiranye igishika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beatmaking, voice recording, mixing na mastering byo ku rwego rwo hejuru. Turakora kandi ama publicity, voice over, dubbing na sound tracks kubakora amareresi. Dukorera mu Kamenge, quartier Gikizi, kujya gatandatu hepfo ya lycée municipal Kamenge, aho benshi bita Limika. Mufisi ico mubaza twakure kuri 68 60 20 96 canke mutwakure kuri 66 21 21 39. Malengo Records ije nk'inyishu y'umuziki w'Uburundi. Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 60 20 26 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wizewe ku barundi bose.